akabazo kanje gashira n'akanyuma nivyo iyo ico cyarangiye uranyuzwe nje nanyuzwe sivyo reka ndabwira akabazo kanje kagira gashira n'akanyuma kavuga ati koresha umwanya kuri TV yiwe yanavunikiye cyane agakorera cyane agakora ibyo ashoboye byose kugira igere aho igeze uno munsi amaze iminsi irenga 15 adashobora gupostinga ku rubuga rwe rwa YouTube zavuye kuki peut-être ndazi yuko ico kintu boba bacibaza bumva kuki kuba woshobora kumara iminsi yose utari kuri postinga ufise umukameramani ufise kamera ufise buri kimwe gishobora kuba upostinga bigenda gute. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. 1212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry nibaze ko mumeze neza ku majwi n'amashusho muri kumwe na Da Silva. Ubakoze byinshi mu itingwanyi na cyane cyane rana yuko dufise umutumire adasanzwe bamwita koresha umwanya na cyane cyane yuko yakoze nawe byinshi koresha umwanya biramusaba abakunzi ba Tarisisi abakunzi ba Tarisisi Ministry ngiriza Jesse ndakabati tumaze umwanya urenga iminota nka 15 turiko turakora ikiganiro usanga amasanamu ntiyagiyemo none tubasaba ikigongo ngo mutubabarire mutigeze munabimenya mutigeze munabibona ariko jemeze neza mumeze neza jemeze neza ni Mr koresha umwanya koresha umwanya akabazo kanje ka mbere kavuga ati ijipo mu kirundi ivuga gute ijipo nzi pantaro no ndakwajije ijipo nzi pantaro kabisa nivyo maze kubosa koresha umwanya ndazi yuko waraciye ku ntebe y'ishure sivyo waraciye ku ntebe y'ishure so na nyoko bapfuye so umwungu mu rubibe umwungu mu rubibe neza cyane nibaze yuko atanze ko by'imigani yaho none noca ndagukubita n'ikovu ya ku migani jewe imigani aha ubitora nk'udugunye imigani ndayizi cyane koresha umwanya ni koresha umwanya n'umujene gusa n'umujene imbeba twita abajene n'abantu twubatse oya umujene n'umuntu ataruba okay n'umuntu n'umupapa ariko agarankara nk'umujene eko je hari n'abantu duhura batigera batahura yuko mfise umugore n'abana babiri twubatse urugo bike mategeko hire yashiraho kubaryoha ego kabisa rero jende umuntu w'umupapa nyene nafashe ibi bintu nyene muri ko murabona ukunyene tuko turayaga wasanga tuko tubikuramo amafaranga ndabona neza yuko tubeshaho bimwe muterema mukaja kuri YouTube mukaraba mukaja kuri Facebook mukaraba ibi nyene twe n'ivyo bitubesheje aha nyene koresha umwanya tutaraja kure aha anye muri mu bwami bwa Tarisisi Hope Ministry hari umuntu yambwiye ati nabonye koresha umwanya byibura uze kumumpa twifotoze aha nyene hanze hamwe yarisohotse ibyo waruzi yuko uvuye ngaha anye ntuze ya Amedi avuye aha ego mwabisanije nawe yinjiye kubera yuko ngaha anye deja hasanzwe hari hoteli ya Chanceline wa mwana wa boss wabwiye Chanceline uretse ko je nzohava mu mizima kubera nzorongora abagore babiri Chanceline aho nawe wizo usibazo gani sindi mwiza no sivuze ico kubera yuko urabizi neza na neza industry tubayemo tuyizi oya je Chanceline kubera umwana wa boss Chezo umutwara Chanceline chezo umutwara kwe ariko uramaze gukwiza man oya kwita abamizima none uzi ko bemerera gutwara abagore batanu no koresha umwanya mu mizima nzoba mu mizima kubera Chanceline ugahe ubonure oya none umizima yo cyo ubonure oya no mu bisanzwe urazi yuko uvuze ubunure na Islam ni ibintu bibiri bidashobora kujana kubera yuko urabizi yuko
na cyane cyane yuko ingurube kuri isilamu ni haramu. Ni haramu neza cyane. Abakafi nabo bacita ni halali. Halali. Nikoresha umwanya yakoze byinshi na cyane cyane muri kano gakino ka 2-5-7. Koresha umwanya. Wakala TV ivuze iki kuri wewe na cyane cyane uyirongoye AKES? Ikinyamakuru nk'ibindi. Bajya bavuga yuko ari umuvyeyi w'abandi uvuze iki? Umuvyeyi? Urazi icyo bita umuvyeyi? Petete ndakubaza. Umuvyeyi mubazigise. Ni nayo mpamvu nakwaje ati Wakala TV nkuko avuga ko ari umuvyeyi w'andi mateleviziyo online gani mu Burundi uvuze iki kuri AKES? Sinzi. AKES ni iki kuri koresha mwanya yamugejeje hehe? AKES sikakaba banuze n'umujiro basauda n'umukino ne avuga iki kuri jewe AKES? Iko na familia iko na mambo yake ni na mambo yangu. Rero AKES c'est pas kumbaza AKES kumbaza ngo Wakala TV biki n'ibiki ibyo bintu wakoreyemo. None mani ibyo wakoreyemo none byose biteza kukubera nk'umutwaro. Bitanye matako ku buryo ego kwe na cyane cyaraheze abambonye kuri Wakala TV barambonye. Urumva turi mu bundi buzima abantu bakeneye kubona ubundi buzima turimo. So Wakala TV yari ya kure ya AKES dani kure AKES kwa muziki yake afisi ukeneye muziki yake andika AKES dani kuri YouTube urayibona afise n'indirimbo nshasha uyu mwanya amarbumu urumva Wakala TV afise nari kuri kurankwanye ndikunda ko unzana ibintu no uyu mwanya ntabwo ari kuvuga ngo ibintu bidakenewe kubera yuko Ivandrateri akayaga ni ikurama akayaga reka kuncanganya ni kirama akayaga urazi ko ntaniganwa ijambo akayaga systeme koresha umwanya ijambo urugo kuri koresha umwanya rivuze kibasa nibura reka mpindure kubera yuko numvise ko atindu urugo ijambo koresha umwanya cyo rivuze urugo muri kuri koresha umwanya ijambo urugo rivuze iki? Urugo none cyane bivuze urugo numva yuko ari family urugo nyene ati koresha umwanya urugo rwiwe muze urugo rwiwe nakarafise urugo rwiwe nk'uruje urugo mbona ko ari haji wanje jewe mamagi kanyanoji sutwa everything ibintu nk'ibyo. Koresha umwanya afise umugore wanashaka mwiza cyane araryoshye cyane ibyo byo kuryoha ntabyo nzi tuza kubimenya kandi tuza kubitahura. Araryoshye n'indirimbo araryoshye no kuvuga ko mamagi aryoshye ibyo by'indirimbo sinzi aryoshye mu bwahe buryo? Araryoshye sana mu bwahe buryo? Ushaka mvuga ibisutwa ubona ko aryoshye setu ndibaza yuko araryoshye petetre n'ivyo ashobora kuba gutegurira ukabaho wishimye. Yego cyane ariko abantu benshi ntibabitahura baca bazi ibyo bisutwa nyene ibintu nk'ibyo ariko ubusanzwe umugore wanje araryoshye akira neza afata neza arantahura jari arandyohera araryoshye ubusanzwe arandyohera cyane. Koresha umwanya ni izina rusangi ku bantu bose. Ni izina ryanje mutasi izina rusangi ni izina ryanje ariko uratahura rigabira abantu bose uratahura icyo bitwa izina rusangi. Izina rusangi none na Tarsisi Hope Ministry ni izina rusangi neza cyane. Nakubajije ati ego ntacyo cyenda nakoresha umwanya rero ni izina rusangi gituma mvuze urumva ndashaka kuvuga Tarsisi ni izina rusangi sibyo ariko Hope Minister si izina rusangi ubu biriko birajamwe neza cyane. Sawa uyu ndakubariye ati ntucanganye ko ndakuzi neza bihagije sibyo. Tarsisi ni izina rusange ariko Hope Minister si izina rusange kubera iki? Kumbe Tarsisi Hope Minister ni ibintu bibiri. Ni ukuvuga urazi yuko ndazi yuko arace ku ntebe y'ishuri sibyo? Jewe ariko siniza mani je ni nkuko nize mani je amashuri mfise naraka je nataka ciga primaire mani ibyo birahagije nashaka gusa numva bivuze kwicara ku ntebe y'ishuri sawa ariko je nta bumenyi bwo ku ntebe y'ishuri cyane je naronse je nari umuderangere mani sana je nama kugwa amanota kwirukanwa guturwa umuvyeyi tukiri ngaho gukurwa amanota benshi barabizi. Eske amanota akugwa ugeze mu kangahe?
muri segonderi voilà muri primaire rero urazi gituma ndazi yuko aho utangira gukugwa amanota mu ndero naho utangira kwiga ivyo bintu ati izina rusangi izina n'ibindi bigiye bitandukanye urazi yuko bigenda birutana mu mashuri koresha umwanya n'izina rusangi kubera yuko urashobora izina rusangi iho uratahura isharije namaze gutahura ni kuvuga n'izina rikoreshwa n'abarundi bose ahubwo wowe waje uvuga ati ndikoresha umwanya sefe byaraguhiriye kandi ndabizi cyane ni na byiza kubera yuko Jesse nigera urabizi ko ntigera ndakwifuriza ariko harashushe gose nubwo vantrative harese kiraho ndiko ndabira cyane namba isengwe n'umupira n'igikoti Jewe huko nicwa stili Fuma nicwa ni yasho Ndewumva nivyo ukunda Nutwenzi jambo vutse Mbeta sise ntaragura kamera none iriko iragukamera mwayikoteshe Jesse no kukotesha ni man Uwora afise kamera Jewe Neta sise ntabwo ufise kugura kamera none narashimye n'umukobwa wiwe Chanceline no mu bisanzwe kamera yarayikoresheje arayirondera sivyo amaze kuyirondera birashika umuntu ayirungikanye acarayi kubita mukoro wajasho no iyo hari umuntu ntabwo banzo nyumva reka kuyireguza kamera ntayo ntayo turakota kandi ahantu heza cyane burya ahantu heza amatara atanu anazinze arenga none ubu buzunguruka nabwo ni n'amatara urazi ubwo buzimeje ntabwo hobona sawa n'amatara arenga 5 pridose ufise mikrofone zikikuje no nuze mikrofone zine hari mashini ngaha laptop hari meza ya aesthetic hari intebe mengo ni matera hari ama design arenze cyane bro kamera yarabuze no kamera yarayungitse bibango itoshikajya iracyari mu kirere no yarayisize ni nka message yarungitse nka message no yarayisize kamera niraboneka siba tugiye kuresha bariko badukurikirana kamera niraboneka mu bwami bwa Tarasisi amazina ya kera Tarasisi ni izina rya kera sire no sizina rya kera izina rya kera nawe nibitwa Jacques neza cyane Jacques ni rya kera Jacques ni rya ruguru jindi umuntu anambikambiye oya ni rya ruguru sinavuga ko ari rya kera niko ntabwo nigera nihakana aho mvuka mu rugombo kandi waje n'amaguru y'ubujumbu oya ahubwo umunsi wa mbere nza n'amaguru umunsi wa mbere nza n'imodoka isubiye ruguru n'amaguru wasubiye ruguru n'amaguru ntabwo nzigera ndabishura bitse ukuri kw'Imana dakomeye ibirenge niyo mpamvu base kirenge cyawe umengo nibuye siba umukozi no musikire ngo umengo ni beto ibuye uraze kuva buja no mu rugombo ndakubwira ati narinda gukumbuye byibura iyo dushobora guhura tukatera inkuru koresha umwanya ubunure kuri wewe ubuvuze iki ninjya inyama ubutumbu bw'inguru none mu bisanzwe reka tuvuga ati wari wavuze ati je nyumve kuri Chanceline wose uvuga bizima Chanceline of course nzomugira umukafiri kuko umukobwa rega ntazinagira oya chance zotangura kujya ubunure ariko urazi yuko usanzwe ufise umuryango ese uzomushyira he koresha umwanya aramaze kuba avuga ati je ndafise ubushobozi bwo kurera abagore babiri none Chanceline papa we si boss ubuze gufata ubutunzi bwa bwose wiwe cyangwa papa wiwe aba ari bubwira Chanceline ni yanyanka sawa ariko ni yanyemera boss tuzoca none ibi byose we ntibabwiye yuko muri Amerika abavyeyi bategekwa ibintu byose kuvyandika ku bana babo neza cyane none Chanceline barabimwanditse ko ni hoteli niyo bambwiye ko ari ya Chanceline niko byanditse ibi byose byanditse kuri Chanceline none nimba ko nzoba miliyoni ishije azoba ari amahoro Chanceline ni yanyanka fresh ariko ni yemera chance je t'aime sha ndagukunda sha chance oya te kandi uze kumubwira ko ndamukunda ukabikata ibisawa
ariko nimbaza kubiraba chance ndagukunda koresha umwanya urabizi yuko je nta kintu nigera nkata kiretse ikintu k'igishegu urabizi ndagikata igishegu wagira ubimbaze nk'ahantu warahiye ndashaka kugira katiriki Silva tuve muzimu tuji buntu n'indahiro bro n'indahiro ariko urazi yuko hariho umuntu aba afise ubumugaba n'umuganza mu bijyanye no kutamurahi no kutamutarahira ati iki kintu si cyo rega niyo kubera ntobikora ibyo bintu kuri mama niyo mpamvu mba ndahiye mba ndavyemeje cyane ibyo bintu n'indahiro gusa tusempema n'indahiro isanzwe yesi bakunze batarasise kumenya turakunda cyane siba natevya oya ni minota indwi munani uno munsi ndi kumwe nakoresha umwanya yakoze byinshi na oya muri yakoze uza wiyezesha ku bantu besha abantu sira ngo yakoze byinshi ariko yakoze byinshi mwana wakoze byinshi gukora byinshi wumva iki yigabagira abandaye cyari ndakubajije gukora byinshi kandi akabazo kawe ni kuri wowe bivuze iki ubifata nk'iki neza cyane bivanye n'abamukurikirana ndani ndakubajije ko bamenyereye koresha umwanya gukora byinshi bivuze iki gukora byinshi bani je ngerageje kuraba kweri ibintu maze gukora ibintu bamenyeye ko ni bikeya ni bikeya ariko ibyo bikeya byarashimwe ni nayo mpamvu ukoresha umwanya ageza uno munsi umuntu amubona byarashimwe uno munsi ukoresha umwanya ntashobora kubaho bivanye n'izina yubatse uno munsi bro urabona simba ikintu bwiwe no kubwira ngaha urabona umuntu agirwa n'abantu neza cyane ibyo ukora byose nimba ubikoresha ubwenge bwinshi nimba ubikora n'ubucucu bwinshi nimba ubikora gute mana ata abantu ugira zero impact rero uno munsi ubwiye ngo ndashobora ngo kubaho ngo kubera ngo izina bro ibyo sinabikwemerera ariko wumva bo koresha umwanya akabazo kanje gashira n'akanyuma icyo cyarangiye uranyuzwe nje nanyuzwe sibyo reka ndabwira akabazo kanje gashira n'akanyuma kavuga ati koresha umwanya kuri TV yiwe yanavunikiye cyane agakorera cyane agakora ibyo ashoboye byose kugira igere aho igeze uno munsi amaze iminsi irenga 15 adashobora gupostinga ku rubuga rwe rwa YouTube zavuye kuki peut-être ndazi yuko icyo kintu boba bacibaza biva kuki kuba ushobora kumara iyi minsi yose utari kuri postinga ufise umukameramani ufise kamera ufise buri kimwe bishobora kuba upostinga bigenda gute dukubura ibiganiro cyane none Silva platform ni YouTube gusa platform muri YouTube yonyine ariko urazi ko dukora kuri YouTube kugira turonka agafu neza cyane kubera ko YouTube yawe urazi gituma YouTube wahejeje kumbaza sibyo iyo ni imvura igihugu wabaye bon Silva nashinze media yanje naraganye gato ndaronka kamera nararonse kamera rero bakuzaniye iki mbere nararonse kamera ndakora fresh rero gushika kuri musana nagize problème ya kamera ndagira ikibazo cya kamera ariko sinshimye kubivuga cyane kuko iyo bimbaza muco nabaza ati ugomba uyingurire ariko rero sishatse kubwira umuntu ngo ugomba uyingurire gusa nagize ikibazo cya kamera kuko ama content yo sinobura ibyo postinga sinobibura ariko ku rubuga rwanje rwa Facebook postinga bihagije kandi ariho kandi nayo nabwo nakurikiranwa nta kibazo ko YouTube abantu twadushatse nyine kuba profita nyine kugira turonke amaviews menshi turonke amafaranga neza cyane ariko rero nubwo turondera amafaranga ushaka kuduza visibility nyene nta kibazo na Facebook nayo ni platform ariko YouTube nayo
ifise urundi rwego rwayo kabisa. ariko koresha umwanya ntabwo wanyishuye ikibazo canje nkeneye nta kamera ngira ushaka uwingorere ushaka uwingorere bo jewe urabizi yuko nta bushobozi mfise ntabwo nigera nishyira hejuru urabizi kuva tugikorana ariko abagukurikirana si bijuju kandi ntabwo bakubonamo impano wewe wibonamwo hariho nk'umuntu ashaka kubwira ati peti yangu reka dukorane kugira ushobore gukora kandi niwamara gukora bizagenda neza kandi ntubuze mwiyuzimigisha kubera yuko ubuzima butangwa n'umuntu buri kimwe cyose gitangwa n'uhoraho bakunzi batarasise turabashimira cyane bibaze yuko bazi neza mwabonye turakumwe na koresha umwanya nibaze ko umusiza guhamagara dukore na content sinzogaruka kubera iki wabuze iki muri ubwami bwa turasise nze kubona komateri ya Chanceline ngaho niho nzokwishura. Ni umwamikazi yakoze byinshi ngaha voilà yashikanye ngaha none n'umusisi wa mwamikazi si wankoresha ni mwamikazi neza cyane bo mwamikazi beraza mwamikazi kwa umugore w'umwami umwamikazi ninde urazi yuko reka ndakubwira iki umwami ninde nuko Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.